journalist. Ushaka. Shaka ukuramutse. Amahoro. Umeze neza? Sawa. Je banyita Scott Kevin nawe? Jende mu journaliste. Abo mpiki. Kuri kuramba. Ariko ndabona ikurarura amafaranga. Mayani. Ushaka yani? Manzi ubwire sawa, je nta kibazo. Je ndayemeye. Ariko nshaka kumbarire abantu bari kora dukurikirana. Ati ni musapotinge Scott promoter. Scott basapotinge Scott promoter. Scott promoter. Ati ni musapotinge Scott promoter. Ibintu birakomeye. Ibihumbi 5 biragucitse rero nta kundi. Ati ni musapotinge Scott promoter ibihumbi 5. Scott promoter. Na Inside Burundi TV. Na Inside Burundi. Yes, ndabakunda abantu b'i Buganda. Muze, niki kintu kiranga i Buganda umuntu ushaka ku address i Buganda. Niki kisaka. Promotion ya Buganda. Yes, burumva yuko. Muze ndagukunda cyane. Muze ndagukunda cyane. Ariko duhurire ku mucyo. Duhurire ku mucyo. Ninyama. Woyishikura. Cameraman era muraburi. Aho shikura inyama. Kada. Muze nacho reka umwanya cyo nagusanga ngaha ngiye kuraba undi muntu wajya cyo naguhitana bwa tuje ku muco. Tuje ku muco. Ko kanana. Wewe mari inyama zinga. Nagira me. Umuceri ni amuketse yorose izapata ko. Jesse urumva ko ugiye gusanga ngabutse. Wowe kurambe. Ntago no guhenda n'umuzukuru wawe. Nanda kubonera. Nakupita kura ikemeta katamu. Izindi ni rero bantu b'Imana ururimi baguta gute? Data utata ukote kwa nani? Ururimi wao umva ni Gihindi ni Gishinwa. Nani ni nani? Nani? Sana. Isho. Ukuti yukuta tauko. Isho. Nani? Avuza ati yebwe ko mwaze kusengerera nibiki eshisho shushi. Okay nani mkutani. Neno. Yeni na tatu. Rabiso. Yokuwa. Tokende.